I praise God to be here. So grateful for the angel of this church. Grateful to see you once again as well. As we unite this crusade to be happening this week. Hallelujah. Amen. There is a kingdom principle that is so tremendous. Bible says when the flue is white, first fruit is white, every paste from it is white. How things start in the beginning is even how the end gonna be. Praise God for the angel who has minded us of this church. It is such a great privilege and grace to be just opener. Part of many ministers who are ministering here. So starting this day, part of those dignitaries on this very poster, it isn't easy at all. That is why I want to do something. I want you to allow me to work together to crush whatsoever hindrance in the realm we're going to be serving in. Praise the name of the Lord. It's not just in vain. Not in vain that we're here. That we're here today. Just as bow down your head. I got a word of battle that I'm going to be on today. I want for real God to strengthen your hands for the fight, the battle, for the spiritual battle that we're gonna start right now. We're gonna mark new areas for Oasis Christian Center. Whatever there is a giant who did whatever possible to make sure you don't reach so far God has promised to be. The little put an end of the giant that is standing against you. Whatsoever all things were done, whatever cross of principality standing against this ministry, whatsoever powers of the dignitaries and principalities were still against this work ministry. Paul told Romans, say just in a while, and devil gonna be crushed under your feet. This is a prophetic word for Oasis. Just a while. Satana agiye gufishongerwa munsi birenge. And the devil gonna be crushed under your feet. Ivyo mwabonye ntimuzokongera gusubira kubibona. Whatever you went through, won't see it again. Ntimuzokongera gusubira kubibona. You won't see it again anymore. Mpagaze hano nk'intumwa kandi nk'umuvugishwa. I said as a prophet and apostle. Mpagaze kuri kino gicano natura no majambo. I said on this altar declaring these words. Hari intambara zigiye gushirwa ku iherezo. There are battles to be on an end. Hari intambara zigiye gushirwa ku iherezo. There are battles to be on their end right away. Hari bigatanya bigiye gushirwa ku iherezo. There are giants to be on their ending. Hari imbaraga z'umwiza zigiye gushirwa ku iherezo. There are darkness powers to be put on an end. Hari intubara mu mubiri wawe zigiye gushirwa ku iherezo. There are diseases in your body going to be put to an end in your body. Hari bitero bigiye gushirwa ku iherezo. There's strikes going to be put to an end in your body. You may understand or not. Ariko ndi muri kino kibanza. By being here, ndi muri kino kibanza. In this position, nivyo ndiko ndateresharja. It's what I'm downloading right now. It's what I'm receiving right now. It's what I'm receiving. It's what I'm receiving. Nta karimbo bugira kandi ku buzima bwawe. There's no limitations in your life anymore. Nta karimbo bugira kandi ku buzima bwawe. No limitations in your life anymore. Nta karimbo bugira kandi ku buzima bwawe. No limitations in your life anymore. Uragiye kumena. You're gonna crush. Uragiye gupeksa. You're gonna break through. Uragiye gusingura. You're gonna uplift. Akarimbo kose kashinzwe. Uragiye kudesarma. You're gonna disarm. Umwasi wese yari yarahabikanizo. Enemy have got power. Kugira ngo kwanye ubuzima bwawe. Fight against your life. Ifatikanye naze muri no muhembo. Ariko mvuga ikimana ntugikanye. I'm saying what God has sent me for of weeks. Ndashaka wakiri muhembo y'intambara. To receive the spiritual battleship. Ndashaka wakiri muhembo y'ubuhisi. To receive the spiritual Ndashaka wakiri muhembo yari muri Caleb. The spirit that was in Caleb. Ndashaka wakiri muhembo yari muri Yoshua. The spirit that was in Joshua. Imhembo yari itandukanye n'iyabandi. Being part of any other spirit. Imhembo yo kwegukira. Spirit of ibyawe Imana kandi ubuzima bwawe. Things that has God for you. Nimbura umuntu w'imwemu sambura ijwi ryawe. Spiritual rise a voice. Stop praying right now. We're going to sing about you. Sambura ijwi ryawe uyu mwanya. Raise a voice right away.
hari ikintu ijuru rigiye kurekura muri icyo kibanza. Hari ikintu ijuru rigiye kurekura muri icyo kibanza. Ku batari babizi, hari ibomba igiye guturika, y'ikangura idasanzwe muri icyo kibanza. Hariho explosion idasanzwe igiye kubera muri icyo kibanza. Amadestiny y'abantu yagiye kurekugwa. Iby'umugwanizi yari yaraboswe ubuzima bwawe agiye kubirekura. Zamura ijwi ryawe ubishoboye, pray in other tongues. Iyubake mu kwizera kwawe kwera. Iyubake mu kwizera kwawe kwera. Iyubake mu kwizera kwawe kwera. Menagura, sangangura, sanzagura, twaraho ubwo bushobozi. Niko Yeremiya yabwiwe, niko Yeremiya yabwiwe ngo ndaguhaye ububasha ku bihugu no ku bami. Twarabihawe mwene data, twarabihawe mwene data. Use it right now. Sangura ibikoresho umwanya. Akanwa kawe n'akanwa k'inkoho. Iyo uvuga, iyo watura, birakoreka, birakoreka, birakoreka. Yesu yaravuze ngo, Yesu yaravuze ngo nimwabwira umusozi, umusozi urumva, indwara zirumva, vuga, intege nke zirumva, vuga, vuga, karande zirumva, karande zirumva. Niwabwira umusozi singuka, n'itegeko utanga. Ndashobora kuronka abantu muri kino kibanza batanga amategeko mu isi y'impwemu. Vuga, 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 vuga. Tegura ikirere ugiye kubamwo, tegura ikirere ugiye gukoreramo, tegura ikibanza, tegura ikibanza. Ni nko muri informatike, iyo disketire yuzuye ntacyo ushobora gushyirayo. Urabwirizwa kumaze gukuraho ibiriyo cyangwa ukabihanagura. Ndashaka gutegeka ikibanza, tegeka ikibanza ugiye kwakiriramo amavuta mashyashya, the fresh anointing. Tegura umutima wawe, ahagiye kubibwa imbuto zigiye kuva muri tundi ngazamarumba. Inyoni z'inyamahanga zizoza zikarikako. Senga, 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 senga. Ubishoboye genda genda, ubishoboye genda genda. Ntacyo bitwaye ubwo novuga iminota 5. Iki turiko turakora kirakomeye, iki turiko turakora kirakomeye. Kora igitero, kora igitero, kora igitero, kora igitero, kora igitero. Menagura, sanzagura, sanzagura. Imbere yuko twubaka, imbere yuko duteragira, imbere yuko twubaka, imbere yuko duteragira, tubanza gusambura, tubanza kubomora. Satani anezera bigiye kuba muri kino kibanza. Satani anezera ubuzima bwawe, si umugenzi wawe. Have no mess on him, have no mess on him. Ntukamugire imbabazi. Mena, sanzagura. Biri ijambo ry'Imana rirambwira ngo urubyaro rw'uwo mugore ruzomumena umutwe, ruzomumena umutwe. Urubyaro rw'ujya mugore rwo kumena umutwe, umutwe w'imigabo yose n'imigambi ya sekibi. Kora igitero, sindabumva muri ko murasenga, sindabumva muri ko murasenga. Iyo ntebe n'imbirike yakugora yegezeyo. Genda genda ahantu hose, rema, imika, singa, singura, senga Imana. Ibidasanzwe biragiye gufata ikibanza, ibidasanzwe biragiye gufata ikibanza, ibidasanzwe biragiye gufata ikibanza. Katabroza sekeza, Parizo vakate, Manso pratiza vaka, Sateko bota kase, Lego bosa taya.
zokongera gukoroka. There is no discouraging anymore. Ntanda zokongera gukoroka. There is no more discouraging anymore. Ntanda amasezerano zokongera gukoroka. No promise pregnancy. Ntanda ibidasanzwe zokongera gukoroka. No great pregnancy. Never. Ibizokongera. It won't happen anymore. Ibizokongera. It won't happen anymore. Ibyo wabonye. What you saw. Uzokongera kubibona. Watch it again. Ibyakubayeko. What happened to you. Uzokongera kubibamwo. Won't see it again. Ibihe bisasa biraje. Ibihe bisasa biraje. It's coming to you. Ibihe bisasa biraje. You see that it's coming. Ibihe bisasa You see that it's coming. Make a room for it. Tegura ikibanza cyavyo. Make a room for that. Tegura ikibanza cyavyo. Make a room for that. Tegura ikibanza cyavyo. Make a room for that. Ijuru ririteguye. Heaven is ready. Ijuru ririteguye. Heaven is ready. Bibiri irambwira ngo The Bible tells me twakijijwe mu buryo bwo kugira icyo twiteze. we have been brought to be expectant. Twakijijwe mu buryo bwo kugira icyo Born twiteze. again to be expectant. Yamana ishobora The gusatura very ijoro. God who can awaken us. Yamana ishobora kumena ijoro. Who can crush a night. Pasakateya. Yagusaba kwitega. It requires you to be expectant. For you to receive. Ibidasanzwe ijoro. Oh, it can be ijuru. This is heaven. Byategura ubuzima bwawe. Prepare for your life. Paroko sapateya. Sapratashakova. Waguse ku maguru yanyu abicaye. Utarika ibiganza Raise your byawe. hands up. Ikimenyetso cyo kwakira. A sign of receiving. Ikimenyetso cyo A sign kwakira. of receiving. Ikimenyetso cyo A sign kwakira. of receiving. Sizwara umuntu ariko arumva ubushobozi Someone's bwo getting the power in the altar. Sizwara umuntu ariko arumva And amavuta ari muri icyo somebody feels kibanza. anointing from here. Sizwara umuntu ariko arumva. Anybody understands? Igena ikirere kiriko All kirahinduka. the realm is changing Siteguye around. kurekura imvura. Ready to lose the rain. Ibicu biruzuye imvura. The cry for Ibicu rain. biruzuye The imvura. cry for rain. Ibicu The biruzuye cry imvura. for rain. Iyo ibicu byuzuye imvura. When the cries for rain. Yicukanurira ku isi. To push down earth. Yicukanura ku isi. Push down earth. Ore kunyagirwe. Oh, let you be rained on. Rekunyagirwe. Let you be wet by the rain. Rekunyagirwe. Let you be wet. Rekunyagirwe. Be wet. Rekunyagirwe. Be wet. Ijambo ryose Whatever word rizovugwa kuri kino gicaniro. for this altar. Reka rize. Let it come to you. Rigira icyo rihinduye. Let it take something. Hejuru ubuzima bwawe. Let it take something on your Reka life. ijambo ryose Let every rizovugwa. word that is spread. Mu izina rya Yesu The name of Kristo. Jesus Christ. Hejuru ubuzima Over bwawe. your life. Rize risubira inyuma. Never back. Ridakoze icyo Imana Say yatumye what gukora. came. I will see what God promised to Ntituzokongera do. guhomba ubugira kandi. Want to fail anymore. Ntituzokongera gutakaza You ubugira want kandi. to lose anymore. The Ntituzokongera proposals. guhomba ubugira You want to kandi. fail anymore. Tugiye kugura uburyo tubugwiza. We gonna multiply our earnings. Kuko iminsi si myiza. All days are not Uko good. twegagwa imbere. So as you close, Uko twegagwa as you imbere. advance, Niko iminsi usubiza kuba so mibi. days become Imana bad. ikirarondera ingabo. That is looking for armies. Imana ikirarondera That's looking for abasirikare. soldiers. Imana ikirarondera That's looking for intwazangabo. officers. Imana ikirarondera abahizi. It's looking for brave people. N'abahizikazi. And brave women. N'abayosuwa na Kalebu. Joshua and Caleb. N'abadebora. The legs of the boat. Bahaguruka. To stand on their Bakavuga ngo feet. nawe waba uzugira So ubikora. if you, Nawe waba uzubikora. let them ready to do this. Turagiye kubikora. We gotta do this ourselves. Ab'ijuru rigwanana nabo. Those heaven is with Ab'ijuru them. ritabarana That's nabo. heaven gonna stand with. Abatonda urugamba rw'ijoro. Those who come in the battle of Kugira heaven ngo basubize ibintu mu buryo. to bring things in order. Saba agacerera umwanya mutoya. Let me incite him more a little bit. Tukiri muri iyi muhemu nyene. Be in the very spirit. Saba agacerera umwanya mutoya. Let me request a little bit of silence. Ibiganza byawe birangamije mu Your ijoro. hands are uplifted. Agacerere gatoya. Just in a silence mode. Umvira ijambo kandi ryumve mu buryo bw'imuhemu. Feel the word and get in the spirit. Bibiliya ivuga ngo The Bible says ni Imana igira icyo imariye. He's a God of value. Ni Imana igira icyo imariye. He's a God who has a value to me. Abayiteze. Those who expect to Him. Ni Imana igira icyo imariye abayiteze. He is always valuable those who are expectant to Ni Imana Him. igira icyo imariye abayiteze. He has a value those who are expectant. Hari umuntu yiteze Imana muri Is anybody expecting God in here? Hari umuntu yiteze Imana muri ino ndwi. Anybody expecting God in this week? Hari icyo Imana igiye It is kukumarira. what God is going to do for you. Kuvyo ufise usengera. What you have praying for, Hari ibyo Imana igiye it is what kukumarira. God is going to do for you. Kuvyo ufise uri kurahangana navyo. What you have battling with, struggling with, Ufise uri kurakirana navyo. what you are struggling with, going through, Ni Imana igira icyo imariye. that is God has a profit to that. Abayiteze. Those who are expectant. Ntawigisha inama.
He doesn't ask anybody from anybody. He doesn't ask anybody. He is full of himself. He is full of himself. When he plans to go to you, nobody can stop him at all. When he plans to bless you, nobody can stop that. Ask about Balaam. Say, God, when he blessed, nobody can curse you. They may build 7 altars and put their sacrifices. Does God has blessed already? Does God has blessed already? Does God has blessed already? Those whom God has blessed already? Nobody can curse him. God has blessed already. He never comes late. Everything devil is always late. When he blesses, nobody can curse. Thank you, Holy Spirit. I thank you for your goodness. And we, your children, this Mount Wazis mountain, we're ready to receive what he has prepared for us. From this day on, at the end of this crusade, let everybody gonna stand here. Not him to say by his own words, but to be led by your Holy Ghost for your people. Days of remembrance, days of refreshment to come on your people and your children. We thank you. We hear that we pray to you, God. In Jesus Christ. May the church of God say amen. You may be seated. Just welcome your neighbor. High five. Give him high five. Tell him most welcome. In seasons we're going to leave you the same way they found you. Tell him welcome in the crusade of shifting of seasons. There is a shift to happen. In what there will be some shifting. Things to go, things to come. Amen. Let me start by this message. I have just short time. Let me say something here. We appreciate the apostle for minding us along with your queen and all the deputies around you. There were many preachers you are in acquaintance with, but it was part of the theological to come and preach on this. In this special moment, which can mark Wazis life. For after this crusade, Oasis will never be the same again. Oasis won't be the same way it was. What you could see from afar, you're gonna see it close to you. Your eyes gonna see things of value. God, may He bring all this forth next to you. If it was a mountain, you're gonna crash it down. And rivers are gonna flow from here. Mountains are gonna be upside down on top of I'm prophesying somebody. Mountains are gonna be upside down under your feet. Whatever was against you, we put to an end. So be in this moment, I thank God I'm gonna be grateful to God after this. Now that is a brick I brought on this. And I will contribute for something. Joseph saw the servant of Pharaoh. When God takes you there, remember how we have prophesied about this. Don't forget about others. Do you promise? Do you promise? May God bless you. So let's rush. That was the message actually. Let me just
listen from me in the spiritual realm. Kuko niwaza gufata umwanya wo gushaka gutahura ibyo shaka kukubwira. If we take time to understand what I'm telling you, ndakubwira ko ushobora kubitahura nahejeje. I promise you can understand this while I am done with the message. But if you understand from the spiritual realm, muhemu yera za gukonvertisa irangaje. Holy Ghost will convert the language. Mu mvugo no mu ntaho ushobora gutahura. In the saying and understanding you can get in yourself. Kuko muri bino bihe turimo. For the moment to going through. Ibihe byari byaravugishwe gwera mu gihe cya Daniel. Promise and prophesied times from Daniel. Daniel yarabibona bino bintu. Daniel was witnessing this. Daniel yarabona wasisi kure. Daniel yarabona apotre Nahimana Theodone. Apostle Nahimana Theodone. Daniel yarabona Pastor Mariam. He spotted Pastor Miriam from afar. Yarabona ba Apostle Kevin. He spotted Apostle Kevin. Mugabo gerageje kugira ama investigation. He tried to make some investigation. Gusobanuza Imana. Trying to ask God about the explanation. Ari kubirenge byayo. Being on his feet. Imana amubwira ngo matanisha ishashara. God told him cover this with a cloth. Ibi si vyawe kumenya. It's not for you to understand. Ariko ibi vyabikiwe abo mu gihe cy'iherezo. The generation of the end. Ko ibishoboka gutera Imana yavuze. What impossible. Biragoye ko ushobora kubitahura. Ariko abo mu gihe cy'iherezo. Nibamara kwakira muhemu yera. Kristo Yesu niyamara kuza. Muhemu yera kaza. Akamumantsonera umukozi w'ishengero. Abo bazohabwa ubwenge bwo kubitahura. Turi mu gihe aho dutahura ivyo batariye batashobora gutahura. Nicyo gituma ivy'imhemu tuvyumviriza turi mu muhemu. Paulo yavuze ngo tugiranya ivy'imhemu n'ivy'imhemu bindi. Umva ameni yanyu micyo kibanza. Umva ameni yanyu micyo kibanza. Okay, twagiye. There we go. Hari umutama yavuze ikintu gikomeye. Was it, let us say, a powerful statement? Yabwira umwana wiwe. He was telling his child. Aramubwira ngo ndavuga mu Cyongereza, arabisigura mu Kirundi. In English, you're going to try it in Kirundi. Yari umupapa w'umusirikare. He was a military daddy. Yari umupapa atawuri ivy'intambara. And understood the things of the battleship. Yamaze gusobanukirwa ivya buno buzima tubamo. Understood the things of the life we live in. Abwira umwana wiwe. He told his ijambo nkonsidera nk'iragikuresha. What I take as inheritance of Christ. He said his word. Aramubwira ngo if you don't fight for what you want, don't cry for what you lose. Ndasubiramwo. I repeat again. Aramubwira ngo nutagwanira ivyo ugomba. Say if you don't fight for what you want, ivyo ugomba muri buno bugingo, what you want in this life, uzobitora mu ibarabara. You won't get it on the street. Uzobitora muri restaurant. You won't get it from just any market. Abantu bariko barasenga. Bibaza yuko hari umuntu azovyegera ngo atibazanira. Somebody will get that them bring something to them. Ikintu gikoreke. For you to stop this happening, biragusaba kugwana. It requires you to fight a battle. So if you want it to ukagwanira ivyo ugomba and fight what you want, ababifise bitari gwabo, we bring it to you. Siswa abantu bariko baravuga. Everybody gets what I'm saying. If you don't fight for what you want, don't cry for what you lose. Novuze nakubwire. Get what I'm saying. Muri buno bugingo, in this life, cyane cyane muri buno bwami bw'Imana, in the kingdom of God, agakiza niko buntu. The salvation is for grace. Ntacyo nokora ngo Imana imagakiza. Twakizwa kubw'ubuntu. We're saved by grace. Si kubw'ibikorwa byacu. Mugabo hageze ivy'ubwami bw'Imana, mumbabarire, mwibagire ivy'ubuntu bw'agakiza, ariko mutahure ivy'ubuntu mukwigisha ivy'intambara. Kuko ijambo ry'Imana avuga muri Tito ngo ubuntu bw'Imana bwaraserutse bwigisha ubuzima bwacu. Ubuntu burigisha. Senga Imana kuri kino gicaniro, ubuntu bw'Imana bukwigishe ingene urwana intambara zawe, ingene wegukira ivyawe, ibyo utazogwanira ntusorire wabitakaje. Ijambo ry'Imana yambwira mu gitabo cy'umusigizi, kumva z'umwanya singiye gusoma amaverse yose nateguye, ariko reka ngende ndagira. Umwanditsi w'umusigizi yaravuze ngo hari ikintu nabonye munsi y'izuba gitangaje. Ni konkluzo yagize. Yavuze ngo impa y'amaguru sizo zisiga abandi. Urashobora kuvuza amadiplome, urashobora kuvuza amakarifikasiyo, ariko ibyo sibyo bikugarantiza kuzobaho ubuzima bunesha hano ku isi. Munyumvirize neza, urashobora kuva muri famiye ifise vyose, ariko nagomba ndakubwire ko abakomeye uyu munsi dufashe akaroro ku bakinyi umupira, n'amajorite bakure mu buzima bugoye, batawe gukina atabirato bambaye, Cristiano Ronaldo ntibavukiye mu mafamiye ari yese, ntibakuye mu mafamiye ameze neza. Murazi amafoto bariko arakubura amabarabara. Papa we yari umunyezamu kandi umwarkorike, ariko uyu
munsi n'ikirangi none umuntu akomeye urashobora kuva muri famiye ifise byose bakaguha n'umutahe ukeneye wose ariko ibyo si byo bigarantiza uzopesa mu buzima bwawe. Impayamaguru sizo zisiga abandi. Impayamaguru sizo zisiga abandi. Those who boast they are running. What are they meaning? Muri buno buzima hari ibintu byinshi byo gutangaza. There are things gonna make you surprised. Muri buno buzima hari ibintu byo kwama bigusiga. Things gonna be always yambwiramo. The Lord says, nabonye abaganwa I witnessed the princes bagendera hasi n'amaguru walking down their feet. ariko mbona abaja But I saw bagendera ku mafarasi y'abaganwa. walking on the Birasoboka. It's possible. Birasoboka. It's possible. Kushobora kugurana. That you can maybe get indebted. Uwakuguranye. The one who has the power. Birasoboka. It's possible. Kushobora kwigisha bakwigishije. You can teach us who told you. Dawidi yavuze ngo They is saying nicanye n'abatamba banyigisha ubwenge ariko nigishwa n'Imana nigisha ubwenge abatamba numva meni ya muri cyo kibazo ibihe oasis mwinjiyemo naho Imana igiye guhindukiza ibintu ibyatangura bigiye guhereza ibyahereza biragiye gutangura meni mbufise muri cyo kibazo. Amen. If you believe this in this place, urasabwa kugwanira ivyo ugomba. It requires you to fight for what you want. Hari benshi batanguye amaministeri akomeye. There are many started big ministries. Ariko uyu munsi but today tutazi irengero ryawo. We don't know the end. Kuko kumure bibacije ko maybe they thought that urasubwa nyene ni ibintu bapfuye kuronka gute nyene. They just got kumure nibabihaye agaciro. They value that. Ngo ikintu kintu gikomeye biza kumenya. Let me tell you muri bino bihe bisasa ubuzima bwawe wasibugiye kwinjiramo. That was going to be in. Icyagaciro cyose kirarihibwe. Whatever value was going to come to you. Samuel wa 2:24 ku murongo wa 24. 2 Samuel 24 verse 24. Basireka basoma no murongo umwe gusa. They just read this very verse. Twagiye Samuel wa 2. 2 Samuel muri ayiti mashaka kumpa. Can we mashaka kuyimpa Samuel wa 2. In media 2 Samuel 24. 24. Nuko umwami yishura Arawuna. The king answered to Aramuna. Ati namba turabigura ngo ikiguzi cyavyo. Sinokosereza uhoraho Imana yanje ibimazi ataco binkeje. Nuko Dawidi agura iyo mbuga n'inka atanga amashekeri y'ifeza 50. Reka tugende. Uyu n'umwami Dawidi. This is King David. Hatera icago mu gihugu. Came in an evil in the country. Yarabizi neza yuko. It's right, he knew that. Abwiza kugica koze kugira ngo ico cago kirave. Had to sell for the tree to go to pass away. Ikintu twita ikiguzi c'abarongozi. That's what we call cost of leaders. Umurongozi ari kiguzi atanga wowe intambwe udashobora gutahura. Cost that a little pay that you cannot understand as a child. Umuruho w'abungere. The awareness of leaders. Nikaki intambwe ushobora gutahura. For few to understand. But he must have knew something. God to take away the plague. He went to somebody who's name is Arawuna. ndakeneye imvuga yawe kugira ngo ushobore kubakira uhoraho igicaniro hama ndamushikana ikimazi akureho igihano akureho ico kiza mu gihugu canje. I need your faith to make an altar for God to be given the sacrifice to take away the plague. Yubaha Dawidi. Because they know David. Akubita imfukamiro hasi. He bowed down. aramubwira ngo ivyo ntibikabe mwami wanje. Let this be not my king. Ivyo ukeneye vyose ndabiguha atatanze. You for free. Uri umwami wacu. Our king. Ivyo uriko urakora ni neza yacu. It is for our profit. Icyo ushaka cyose utasavye ndaziguha. Even the cousin didn't ask him, I'll give it to you. Dawidi nari umurongo dusomye. Aramubwira ngo namba. Say no way. Ntibikunda. No way. Sinoshikanira uhoraho ikimazi ataco kinyeheje. Telling you doesn't cost me anything. Dawidi yamenye ko David knew that. Iby'agaciro muri buno bugingo. All things in this life. Birafise ikiguzi. Have a cost. Murakene kwinjira mu bishasha. When I go in you see hari ikiguzi musabwa. There is a cost in it to pay. Let me tell you that. Valeur cyangwa agaciro k'ikimazi. The value of a sacrifice. Nico gidetermina ubushobozi bw'igicaniro. It's what determines the power of the altar. Igicaniro ntigikomera kidakomezwe n'ikimazi cyagiye ku. Strong about the sacrifice on the altar. Iri kimazi uri kuratanga. Determine the sacrifice you say. Kubwira ingero ubuzima bwawe buzokomera. How your life gonna go on. Bwira icyo uri kuraheba. What you are giving up. Kubwira icyo uzoroha. What you gonna receive. Bwira icyo uri kuratakaza. What you are losing. Kubwira inyungu z'ubwami bw'Imana. Kubwira icyo uzohabwa. Muri buno bugingo. In this life. Numva amen imeze neza. Make it an amen. Numva amen imeze neza. Make it an amen.
There is something tremendous. As we're about the kingdom of God today. From the ancient testament and the New Testament as well. This is how it is. This is how it is. Find a spiritual real. From the ancient testament. From the Old Testament. Things of the altar. Old Testament. It is not how it is. What of God says? In the Revelation 6:7. I have a light to say. Hearing about the night of speaking. Heaven there is an altar. You won't have any access in the spiritual realm mystery if you don't come in from the altar. It's where mysteries are hidden. It's where the things of spiritual the altar. We put there the angel of the air. We put angels on work. They get an amen. A great amen. There are 4 things you must know about your life. Let me say just 3 things. The first of all, in this kingdom, it reminds you to know. Knowledge is the key. Knowledge is the if you know, that's a key. Whatsoever you need. Says my people perish not by that. You may pray, but if you don't have knowledge, you want to know how to pray. Yes, yavuze ngo impamvu mwihenda nuko musenga nabi. The reason why you face because you pray bad. Twihenda nuko tutazi. Because we don't know. Turavuga ikintu gikomeye. Paul said something great. Reka bikibe umugabane wa Oasis Christian Center. Yavuze ngo ndakubita ibiforce. I fight. Sindi nguhusha. I know somebody who I run. Singutazi yaje. Somebody doesn't know where he goes. Igihe kingana gute wamikubita uhusha. How long are you fighting? Urakubita muri swati konje ugahusha. Can you miss the way? Urakubita muri business ugahusha. Urakubita mu by'amasuru ugahusha. Urakubita mu by'abagenzi ugahusha. Wabikero kimwe. Igihe cyo guhusha. Kigiye kurangirana n'uyu munsi. Amen meze neza. Bigiye gucika umugabane wanyu. Ndakubita ibifusi. Ndakubita ibifusi. Simhusha. Niwarasa umwanya w'isengesho. Rusohusha. Niwasengera umuntu. Rusokubita waswata. You want to miss the target at all. Let me give you something of a funny story. One prophet missed the target. Prayers in ancient time ago. That's the first fire of the salvation. We loved some overnight prayers. So a prophet stood up. They had to do something. Them coming here from on the altar. People came on the altar. Started prophesying. Prophet said, "Say receive." Ndabona urakeneye urugo. So you need to hold to receive your marriage. Aho yaragemye. That was good. Acabona umumama afise isura z'abamama mbwa yari mukobwa. Then he saw a lady with a face of a lady, what she was a young lady. Ntiyamwaje ngo ukeneye iki. Did ask what do you need? Yamubwiye ngo he told her pokeye umugabo. Receive a husband. Acaramongora ngo ndamufise. He said I have one. Acamubwira ngo pokeye n'uwa kabiri Imana asura umusesekara. Second God tell God receiving the burdens. Yakubise ibifusi arahusha. That was a miss. Ariko ndiko ndabwira muri kino kibanza. I tell here. Nimba ari ijambo risohose mu kanwa kiwawe. If this is your lips on the day. Bibiri irambwira ngo nta jambo na rimwe rya Samweli. Word of Samuel. Nta jambo na rimwe rya Samweli. Imana yigeze yemera ko rikorokera hasi. Mu yandi majambo. Nta jambo na rimwe Samweli yavuze. Ritagize ububasha. Ritagize ubushobozi. Zakira mu izina rya Yesu. Pokea nawe mu izina rya Yesu. Ijambo ryose rizosohoka mu kanwa kawe. Risohoka ari ijambo rihishuwe. Risohoka ari ijambo rigira ubushobozi. Risohoka ari ijambo rirema. Icyo uvuze. Ubyizeye numva amen imeze neza. Kumenya. To know. Icya kabiri. The second is. Inyuma yo kumenya. After knowing. Inyuma yo kumenya. After knowing. Ndikoresha structure. I'm just beginning. Inyuma yo kumenya. Igikorwa cya biza gukora. Something you're gonna do. Nukugwana. Is to fight for what you know. Mu bwami bw'Imana. In the kingdom of God.
twabwirizwa kwigishwa cyane ivyo kugwana kuruta we should be taught about fighting ikindi kintu cyose beyond any other thing. Zaburi muri hariya muri ruza mu mpe Zaburi 124 Psalm 100 ku murongo wa mbere 44 verse 1. mwihute Faster. Fasten. Psalm 54 Psalm 144 verse ya mbere first verse. ufiriza naje hano mfise manda niko umwaraka w'ishengero yambwiye Came here with man, that's how the angel of this church told me. yuko muhinduka ingabo zikomeye z'Imana, to become a great army of the Lord. hari abantu bariko barava muri kino kibanza. Is anybody understand what I'm saying here? nimba muriko murabona ivyafishwe hano tugire So rimwe you see things which are here. uhoraho igitandara canje I tell the Lord my strength. nashemagizwe. Praise be to him. yigisha amaboko yanje Who teaches my hands kugira iki to war. kugira iki kugira iki kugira iki barasana gutinyereke bagera ndabizi ntuwaciye muri Yesu no cyangwa no kameme turabibona basi. Somebody show how to do it. kugira iki To do what? Shoot. uku kurasana bariko baravuga ngaha. So they're shooting them in here. reka na amplify gatoya. Let me just amplify a bit. sukupfa kurasa gusa. It's not just shooting easily like this. nukuba ba sniper. It's to be a sniper. Ha. Kado brade. Hey. Abantu bacana muri kibanza. Is there anybody here? Umviriza sniper. A sniper. Niweho atanga ikirere. He's the one who makes a way. Niwe akuraho inzitizi. He's the one who takes all the hindrances. Numva amenya muri kibanza. They get an amen from this place. Bakunze gukoresha language ivuga ngo obstacle elimine. Eliminated the obstacle. Hari umuntu ariko aremba muri kibanza. Is anybody getting what I'm saying here? Usabe kurasira rimwe. Don't ask him to shoot. Mugabo arasa umutwe w'ingabo. He just strikes at the arasa wa wundi arongoye ingabo. He's the one who guides the enemies. kandi yarasa. And when he's right, arasa yiruka. they should run. Shot arasa fukamye. He first must kneel sanga aryamye. or lay down. Ico ni ikimenyetso cyiza cy'umusenzi oasis ikeneye muri kino gihe. tugiye gushika hasi. tugiye gushika hasi. Imana ikiravugana nawe. birasaba ko mushikana amavi hasi. hari ikintu nkuze kuvuga. If you want to touch the heaven, let your knees hit the ground. niba ukeneye ko Imana isatura ijuru, urufunguzo rwugura ijuru, urufunguzo rwugura ijuru. abantu mutazosenga muri bino bihe zisigiye kubamo sibyo nabifuriza mugabo nivyo muzobona. muzoba victime, muzogwa mu mporero y'intambara mutariko muragwana. nta kintu kibaje nk'umuntu ahitanywe na barpe. There is nothing as somebody who's killed by an stray bullet. uyo ni gihugu nikimuhamba. When this one, the country cannot even bury him. ahambwa n'imiryango. He's buried by the families. mugabo umusirikari iyo bamurashe, But when a military is shot, iyo si affaire ya famille, that's not a family affair. ni affaire y'igihugu. It's a country affair. bazana idarapo They bakaririmba, bring the flag and sing. bakarasa bakavuga ati uyu So they say this one, yaguye ku rugamba. he died on the battlefield. ndashobora kubasarisha gatoya. May I just make you crazy a little bit? Luka 11 Luke 11. turasoma duhere ku murongo wa 50 From tumanuke. 50 something, 50th verse down. niho muri. Are we there? reka nsome. Let me read. ijambo ry'Imana rivuga ngo The word of God says, amaraso y'abavugishwa all the prophet blood, n'Imana even God of God, bose yavishijwe was shed all uhereye ku kuremwa kw'isi, the foundation of the word arondegwe ku may biki gihe. be required of this generation. birakomeza ikavuga ngo, The Bible says this again. munyumvirize neza. Listen well. yuhereye ku maraso ya Abeli. From the blood of Abel. si amaraso ya bose azobazwa biki gihe. Not all the blood of the body can be required from anybody of this generation. ndakunda Imana iteranuye akanwa igatangura kuvuga iby'amabanga. I love when God opens our lips and starts giving mysteries, revealing mysteries. iki gihe bazorondegwa ku amaraso y'abavugishwa n'Imana bishwe. Of this era gonna be required the blood of prophets of God which were killed. guhera ku maraso ya Abeli. From the blood of Abel. crime ya mbere yabaye mu isi, The first crime that happened in the world ni crime ya Abeli. was the crime of Abel. Imana ishimo cyane. Praise to Jesus. ukageza ku maraso ya Zakariya, Unto the blood of Zacharias, yiciwe hagati which bears between y'igicaniro n'ahera the h'urusengero. altar and the holy of temple, the temple. nikoko ndababwire, Verily I say unto thee, azorondegwa ku biki be gihe. required of this generation. ikibazo mfise niki, The question I have is this. Yesu ariko avuga aya majambo, Why is saying this word? hari undi muvugishwa wundi yishwe, Another prophet was killed. mugabo
ntiyigeze amumansiyona, He never mentioned about the ntiyigeze prophet. amushyiramo. He never put him in the kuva list. kuri Abeli gushika kuri Zakariya Abel to Zacharias. hari uwundi yitwa Yohana Umubatizi, Another John Baptist nawe nyene yari who yishwe, was killed as well. yicwa aciwe umutwe, Killed beheaded. amaraso yiwe His blood. Imana ntigeze iyaharura kuri iki Never gihe. mentioned to be part of this generation. Why? kubera iki? Why therefore? kuva kuri Abeli From Abel, gushika kuri Zakariya Zacharias yiciwe hagati was killed in the midst y'igicaniro n'urusengero. of the temple. ayo maraso And the most of this ya blood Yohana Umubatizi of the John Baptist atazo kwigira abazwa b'iki gihe. cannot be asked of this generation. Think about it. Do you feel like that? ari mu bishwe, He's part of those who are killed as kubera iki prophets. Yesu atamushyizemo? Why doesn't Christ put in the list? abazwa b'iki gihe Say those who this generation bazobazwa amaraso must be asked about the blood. y'abavugishwa n'Imana Prophets of God they killed. bishwe guhera kuri Abeli Because of from ugasika Abel kuri Zakariya, to Zacharias. kubera ko atashizemwo Why didn't amaraso ya Yohana he Umubatizi. mentioned about the blood of John Baptist? Mwibuke ko Yesu Remember that Jesus, iki gihe this time, niho yari yamaze gutangura ministeri. it's where he started his ministry. kurumva yari yaje kumutegurira inzira, Just came to make his miso yiwe yari way. yaheze, ministeri we yari He was yaheze, his forerunner, the nicyo gituma ministry ataco was over. yakoze ngo ave mu Why ibohero. did he do anything to make him leave the kubera jail? iki amaraso ya Why? Yohana Umubatizi The blood of John Baptist. Yesu atayaharura kuba iki gihe? Christ doesn't ask or require this from this impamvu generation. ni iyi: The reason is this. abavuye kuva kuri Abeli Those are from Abel gushika kuri Zakariya, to Zacharias. abo Those, bari mu ntambara they were in a battle mugabe itaragaragazwa cyangwa itaratangazwa. which wasn't manifested or declared. ubwami bw'Imana ntibwari The kingdom bwazi. of God wasn't yet here. nibuke ko Yohana yavuze ngo ubwami bw'Imana buri hagati muri He mwebwe. said the kingdom of God in the midst of John yabivuze was abonye saying. Yesu, He said he wanted, he saw yabivuze Jesus. abonye Kristo, When he saw Christ Jesus, yabivuze abonye Mesiya, he saw the Messiah. ubwami bw'Imana. Kingdom of God. yavuze ngo buri hagati muri He mwebwe. says in your midst. Yohana yapfuye mu gihe cy'ubwami bw'Imana, John died during the time of aho the Yesu kingdom. yavuze iki kintu. Where Christ said that. aravuga ngo guhera kuri Yohana Umubatizi From John Baptist gushika ubu to this very day, ubwami bw'Imana kingdom of God, barabubandanira, fight for it. kandi ababandana And the brave babwiza kubunyakurisha must know ubuhizi. how to iyo claim umusirikare by force. apfuye ari ku When rugamba, a military dies in the ntibavuga battlefield, ko yishwe, they don't say he was killed. yaguye ku When rugamba. he died on the ni mu battlefield, ntambara. he's in the battle. n'umusirikare yishe mu rugamba So when he dies on the ntibamuharura ku battlefield, they bwicanyi, don't count on kuko ni mu ntambara. murder because he's in the ariko battle. aragwanira inyungu He's z'igihugu, fighting for the ariko country. aragwanira imbibe Fighting z'igihugu. for the borders of the ayo country. maraso The blood ntashobora guharurwa mu biki gihe. cannot be counted of this generation. birasobanuye iki? What did he mean? iki gihe cy'ubwami bw'Imana tuko Here in turavuga, the kingdom of God we say, we have to fight. dutegereza nicyo gituma kurwana. Dawidi yavuze ngo That's why David said, yigisha amaboko yanjye kugira I iki? teach my hands to the word, kurasana. to war, akwigishe kurasana, teach you to shoot, akwigishe gukiranira teach ibyawe. you to fight for your right. hari itandukaniro rya Yakobo na There Isirayeli. is a difference between Jacob and Israel. usoma Itanguriro 49, Reading Genesis 49, biravuga ngo Yakobo I would say Jacob yegeranya abahungu biwe, gathered his sons, Isirayeli Israel, arabahezagira. he blessed them. kubera ko atari Yakobo yabahezagiye, Why wasn't Jacob who blessed the sons? ariko ari Isirayeli yabahezagiye. Israel blessing the sons. nuko Yakobo aratandukana na Isirayeli. Jacob is part of the Yakobo Israel. ni victim, Jacob is a victim. Yakobo ni victim y'ubuzima. Jacob is a victim of life. akivuka gusa When he was born, bamwise umusuma. they called him yari crook. kureka ko umusuma gute? Why would he fail to be a crook? sakuru wiwe Aburahamu His grandfather Abraham yarabeshe, lied. abesa ngo umugore wiwe ni mushiki wiwe, His wife was his sister. umuhungu we Isaka His son Isaac yakoze icyo cyaha did nyene. the same sin. vyari kubuza gute ko Yakobo How nawe could he fail? abesha Isaka? Even Jacob to lie kuko to afise Isaac amaraso yiwe, because they had the same blood. afise ubuzima They bwiwe, had the same life of him. yumvikana. It's Mugabo understandable. Yakobo aratandukanye na Isirayeli. Because Jacob is different from Israel. Umviriza neza, So listen to this. Yakobo Jacob ni izina abantu bamuhaye, is a name given by humans. Isirayeli Israel ni izina is yagwaniye. a God, a name he fought for. Nirihe zina What's the name ugiye guhabwa nyuma yo kugwana? are you going to receive after fighting? Nirihe zina tugiye kukwita What's the name we're going to nickname inyuma yo you gutsinda intambara? after conquering the battle? uyu munsi Lionel Messi Today, Lionel Messi, inyuma yo gutwara Coupe du Monde after winning the World Cup, na FIFA yari yihenze iravyandika, even FIFA, Misu can even iravuga notify ati me. ubu nta pari igihari, Say now there is no argument about this. only God, Imana yene gusa. the only God. Okay, God wenyene, great of all time, the greatest of all time. Ninde? Who is this? Ni Lionel Messi.
Lionel Messi. kubera ko akoze amateka, Because he have made history. atoye aronse trophy He has got a trophy. Cristiano ataronse. Christian didn't get. Izina ry'inyuma y'intambara It's a name after battle. mu bihugu by'abami. In kingdoms Muze countries. mubibaze apotre wanyu, When ask your apostle, yama yagiye mu he's Bwongereza. always there in UK. Ngasize igituma yamagenda ntanjara. I don't know why he goes there alone all the time. Yama yampaye ibindi byose sauf ico. He gives most of the privileges except this one. Hari amazina atangwa n'ubwami There are names which are given by the kingdom inyuma y'intambara. after times of war. Hari amakorone bambara, There are some crowns they get. hari ukungene babaha amatrophy, There are some trophies they hari give ukungene them. babashimira Medals, how they thank him inyuma y'intambara. after the battle. Kristo ngo masomo umurongo umwe I'm just going to read one verse. gusubira mu byagezwe Deuteronomy igice cy'indwi chapter 7 turasoma rero ku murongo from verse wa mbere n'umurongo wa kabiri. 1 and 2. Mashaka kuduha umurongo. Media. Uhoraho Imana yanyu niyamara kubashikana mu gihugu mugiye kwegukira. When the Lord your God shall bring thee into the land with thou gods to possess it, Mugiye kwegukira. which gods thou possess it, agasohora amahanga menshi ngo ababise. and have cast out many nations before thee. Aho bagiye Where they going? hari abandi bawukipa. There are other occupants, Aho bagiye people living there, inhabitants. hari ibindi bihari. There are other people, other things living there. Hari ayandi mahanga hari. There are other nations. Abaheta bagira ugashi kubandanya n'amahanga ndwi. Had 7 nations, tribes. Bavuga ngo amahanga ndwi abarusha ubwinshi n'inkomezi. 7 nations greater and mightier than Shakarongo thou. aha hantu. Just underline this verse. Abarusha ubwinshi. First, there are many, Icubahiro c'umwami n'ubwinshi bw'ingabo ziwe. and the honor of a king is the multitude of his army. Icya kabiri The second is, abarusha inkomezi. they are mightier than thee. Next ku murongo wa kabiri. The second verse, Uhoraho Imana yanyu niyamara kubagabura mu maboko yanyu when the Lord thy God shall deliver them before thee, mukabatsinda, thou shalt smite them, muze mubarandure, utterly destroy ntimuze them. mugire isezerano Thou shalt make musezana nabo no covenant with them, canke ngo mubagirire no akagongwe. show mercy unto Iyi them. verso iravuga ngo The other verse says, nimubashoreko intambara, strike them with word, nimubagwanye, fight them, nimubatere. shell them up, give them a shelling. Iri jambo riratubwira iki? The other one says, Muri verso mfise avuga ngo The verse conquer them. Number one, bagwanye, you must completely destroy them. ukwiye kubahonya neza burundu. Imana ntirikiravuga ngo nimwabishobora. God is saying if you are able to do, Itegeko bariko barahabwa. it's a command they are giving. Muri bino bihe mugiye kwinjiramo Yes, you're gonna go in, mubwirizwa kurwana, you must fight, mugwanira ivyanyu. fighting for your rights. Biravuga ngo aba Yakobo They say those of Jacob, bazokwegukira they're ivyabo. gonna inherit their Verso possession. y'icyongereza ivuga ngo The English version says, they shall possess their they possessions. shall possess their possessions. Bazokongera kwegukira ivyabo. They gonna possess their Hari possessions. ivyaho ubwiza kwegukira. Hari ivyaho ubwiza There kwegukira. are your things you need to possess. Izi ntambuko These are the steps. ubwirizwa kubagwanya, You must conquer them. ubwirizwa kubarandura. You must completely destroy them. Muzi icatumye Imana yanga Sawuli You know why God hates Saul? nuko yarizigurije. It's because he kept some remnants. Hari ivyo yagiriye There are ikibabagwe. things he had mercy and compassion Hari on. ivyo yavuze ngo ibi ntaco. He said, there is no harm with this. Mbwira uwo muntu ari iruhande y'iwawe Tell your neighbor next to you, uti mu bwami bw'Imana kingdom of God, there is no ntaco. small things, no compassion. Sura kandi mubwire ati mu bwami bw'Imana In the kingdom of God, naco. don't say this doesn't complain. Aka karasanzwe. This is easy. Ibi Or ntaco bitwaye. There is no saying this cannot Kuko uyu compromise me. munsi ibiteye ubwoba isi The things which are scary biriko today, biracumeza isi which are shaking the world, ni ibintu bitoya. they are small things. Coronavirus Coronavirus, ugira ngo ni nini? you think it's that huge, N'akantu giant. gato. It's something unseen, Mugabo katumye abantu batava mu mago. but has kept people in their Katumye ibibuga homes, by'indege vy'ugara. has closed airport hubs. N'akantu gato. Just a small thing. Small thing. I can eat day, Mugabo katumye isi which across the world, yose ija mu ruhagarara. being in trouble. N'akantu gato. Just a small thing. Mu bwami bw'Imana The kingdom of God, ntihagire akusuzugura. don't despise anything at all. You must completely destroy them. Mukwiye kubahonya burundu. Make no treaties. Ngo twumvi mu bwami bw'Imana In the kingdom of God, nta biganiro.
No talk or treaties, negotiations. Tell the one next to you. Times what's gonna go in. No treaties. Let's sit and wonder how it can go on. Just make sure he's not on the side of God. Know that he's not a seed that God has sown. I love Joshua. He saw somebody standing before him. Be on a horse. Listen. On our side or against us? Tell me. On our side. Okay, let's focus. I have seeds that I need to conquer. Against her. I need to know it well. Chief of staff of heaven. Whatever is not sown by God must be uprooted. You know of God is a military mindset. The sugar is not tasty or sweet. When you are in prayer praying, some of you know it well. The times I go in evangelism, Apostle is aware of this. They tell you your son is sick and he's very dangerous sick. Say, I have not yet finished the work I'm doing. Do something. You're going to see me after the ministry is over. So being a born again ministry, you must be stupid. Is that good? Okay, in understandable things of the humankind. Family first. But in times of war, the kingdom first. That's why Christ was told, your mother and siblings are looking for you. Say, who's my mother? Who are my siblings? Those who listen to the word of God and performs it. These are my true mother and siblings. It's like he had no feelings. They had no emotions. Those who were crying for him. Say, cry for thee and your children. Don't cry for me. For I'm in the things of the kingdom of God. The kingdom of God. Nobody cries for you. You cry for yourself. If you just pack your oil, you're gonna consume it. Praise the name of the Lord. Let me just read the last verse. Obadiah chapter 1 verse 21. Are you getting something? Are you understanding something? Even Apostle Kevin SIBOMANA. When some emotions and feelings are brought in, don't first consider him. Let this be considered by Pastor Lambert, Pastor Teddy, Pastor Kevin, and deacons. They must consider and take into account the tears of the sheep. But you, as far as you are concerned, if you finish, you are going to come back to pick and to see how things are going in the family. Let me just read this verse. And saviors. Let me tell God how told me to tell you. New era gonna go in. God will bring in saviors. God gonna raise saviors in Warriors Church. Let me say the synonym of this. It was God gonna found some redeemers. Bible says the way he is, how we are in this life. If he became a savior, he became the firstborn of the saviors.
Why? He was being the begotten son of God from the After Father. his death, Amaze gupfa, yabaye imfura hagati muri bene se became benshi. the first fruit part of his siblings. Mu yandi majambo, In other words, dusangiye ubuzima, we share the same life, dusangiye umutwaro, share the same body, dusangiye amarira, share the same tears, dusangiye kubona, share the same vision, dusangiye we share inyungu z'ubwami. the same profit of the kingdom of God. Nimba yabaye umucunguzi, Became a savior. yabaye imfura mu He bacunguzi. became the first fruit part of the Kuko saviors. abandi bacunguzi bagiye guhaguruka muri There are Oasis. other saviors to rise in Hari abandi righteousness. bacunguzi bagiye There guhaguruka are mu saviors Burundi. to come in Burundi. Hari abandi bacunguzi bagiye There are guhaguruka saviors muri to East come Africa. up in East Africa. Hari abandi bacunguzi There are bagiye saviors to come guhaguruka up muri Afrika. in Africa. Nuko abacunguzi cyangwa abatabazi You see, redeemers or saviors bazoduga ku musozi Siyoni who shall come a mountain Zion kugira ngo bakore iki? to the world Bacire urubanza to judge umusozi wa the Esawu, mount of Esau, kandi ubwami and the kingdom buzoba ubw'Uhoraho. shall be the Lord. Ndabutse ko ubwami bwa Esawu And the kingdom of Esau, cyo kimwe nk'ubwami bwa the Edomu kingdom of Edom, ni sisiteme y'isi. the system of the Nibyo world. turiko turahangana navyo uyu munsi. What we're fighting Ni against the world. homosexuality, ni Homosexuality, lesbianisme, lesbianism, n'aya mademokarasi n'ibindi all these vyose. democratic things, stuff, Ni sisiteme y'isi. is the system of the world. N'abandi bantu There are other people Imana izokoresha muri bino bihe that gotta get used. atari abacunguzi, atari Except the abatabazi. saviors and Shaka redeemers. mpamagare abacunguzi I want to n'abatabazi invite saviors and redeemers. bumva neza ko ibi bintu bibaraba, Say that things ko that ubwami concern bugiye kuba ubwabo. God, the kingdom will be Bahaguruke yours. ku maguru yabo, Stand on their feet. tuhamagare Imana, Call upon God. tubwire Imana Tell our Lord uti Imana turi hano, that Lord, we here. naba ari twebwe urungika, They be the one you naba ari send. twebwe utuma. Maybe as you said, Kumwe oh God, yabwira Yesaya, as he told Yesaya Isaiah, yumvise ijwi is that a voice? rivuga ngo ndatuma nde, Say, who am I gonna send? ninde yotubwira? Who can go for us? Yesaya aravuga ngo ndi hano I mwami, said, I'm here, Lord. naba ari jewe utuma. Let me be the one you send. Reka uhaguruke ku ntebe So yawe, stand on your feet. ubwire Imana ngo ndi hano And mwami, that I'm here, my Lord. naba ari jewe Let utuma. me be the one you Ni send. wowe Imana igiye The one guseza God is gonna trust. iby'umuryango The wawe, things of your ni wowe family. Imana igiye God gukoresha is gonna use mu bijanye n'ivy'iki gihugu. in the south this country. Bigaragara vyarabuze abacunguzi n'abatabazi. People which have lacked their Ni saviors wowe and redeemers. vyizigiro vya nyuma You vy'Imana are the last hope of muri buno God bugingo. in this life. Utaritse ibiganza vyawe. Rising your hands up. Urakoze mpwemu yera. Thank you, Holy Ghost. Turi hano, Here we are. naba ari twebwe utuma. Let me the one as He used. Turi hano We hear God, tuzi kandi tumenye neza knowing acknowledging that yuko uyu munsi urakeneye that today you need ingabo utondesha urugamba armies to go on the battlefield kugira ushobore guteza intambara, to bring the world kuko uburyo bwiza for the good things. bwo gusekuriza ibyacu The good way of securing our things nuko tubigwanira. that we fight for them. Shoboza abana bawe Allow your bahaguruke children nk'ingabo zikomeye be able to send us zigiye guconda urugamba They're gonna go on the mu battlefield. izina rya Yesu In Kristo. the name of Jesus Christ. Amashyi menshi ku mwami Give the w'abami. glory of the Lord of Lords. Hallelujah. Hallelujah.